So guys, niyo mpamvu nashaka yuko tugenda twinjire tumugirire urusurprise ruvyibushe gusa rero abatera inkuru. Aha ni Biro ya TV online naho twama dukorera ibiganiro vyacu. Aha naho urabona ko ari studio record ni kwa Bobo. Uravyumva? Rero ngomba ninjire mana aranyirenza mu Kirundi. Bobo. Namahoro. Ni sawa? Sawa. Meze neza? Ego. Ni sawa kama waboje? Ni sawa. Meze neza? Ego meze neza. Bobo namahoro. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Ndabatera inkuru no musi James byose kweri fise ndi muri mood yo kuja kugorana ku kazi rero ndabatera inkuru. Ubunyene tuvugana ngiye hajya ku kazi hajya kuri Sky Media nyene. Ndabatwaye neza na neza kuri headquarters za Sky Media. Tugiye kuraba producer wacu bamitwa Bobo. Yari yavuze yuko ata muntu numwe ashaka yuko aza kumugora ngo tware mix indirimbo ngo hari projet ariko arakora. Rero yari yavuze ati bisaba yahagira umuntu aza kungora. Urumva ati kuko akazi mfise kararenze bro. So guys, niyo mpamvu nashaka yuko tugenda twinjire tumugirire urusurprise ruvyibushe gusa rero abatera inkuru. Urabona ndashaka gukora ikiganiro bro badiko ndava baraso kubera yari yatwihanije neza yatwihanije yavuze ati nta muntu numwe shaka yuko aza kuza ku muryango. Sinzire ringene biza kugenda. Numva ari ubwoba. Mufashe bro mufashe. Muze tugende rero. Tori ni sawa? Ni sawa. Meze neza? Bobo ni hari? Ego ni hari. Ndamuronkaga basha? Nta kibazo. Je ko yari yambwiye ngo afise abantu benshi nivyo? Harabafise ariko ashobora kuboneka. Ni muze rero tugende ndabereke. Okay. Ni sawa? Namahoro? Meze neza? Bosi namahoro. Ni sawa? Meze neza? Nawe uri ngaha? Nawe uri ngaha? Yewe. Meze neza. Ego meze neza nawe. Ma surprise. Zose ni buke ade namahoro? Namahoro. Meze neza? Ego ndashaka. Nawe uri mu barindiriye Bobo? Ego. Ebana guys, murabona ko ibintu byifashe neza. Aha rero niho muri Sky Media hamwe twama tubabwira. Muramubona uyu bamwitwa Adeline ni umuririmvyikazi abizi cyane. Ari indirimbo mpimbazamana. Uyu sinire Rwanda muvuga ntavuga bwizina. Ni boss amigo. Turafise n'undi muntu hariya wacu. Mumeze fresh none. So guys, ni Sky Media dukora ibintu byose. Ushaka kwifotoza ni hano baca bagufotora ugacuza wera. Ukeneye Bobo naho winjirira hano. Iyi ni Sky Media muri make. Rero ndababwiye ndakowe Bobo aranyireza vrema mu Kirundi. Urumva muri make nta mwanya afise. Banambwiye ko ata mwanya afise. Kandi vrema yari yambujije yari yatubujije yari yansi ko twijira aranyica. Reka tugende turabe ngene bigenda. Guys, here ndabereke iyi niyo biro yanje. Ni handi mukunda kumbona nicaye. Aha ni Biro ya TV online naho twama dukorera ibiganiro vyacu. Aha naho urabona ko ari studio record ni kwa Bobo. Uravyumva?
rero ngomba ninjire mana aranyirenza mu kirundi ngomba ninjire nababwiye ko atabizi yanambujije umva basi nta mwanya afite yambwiye ati ndi busy ndiko ndamix indirimbo tifise abantu benshi ndiko ndakorera ubu rero tugomba twinjire kwa Bobo turabe ingene bigenda Bobo namahoro ni sawa Sawa. meze neza Ego. ni sawa mabuje Ni sawa. meze neza Gomeze neza. Bobo namahoro Bobo ni sawa meze neza ka Bobo twavuga come on hindukira bereka abantu vuba hindukira bereka abakunzi ba meze neza fasha iyo mikrofone akira tuvugane fasha meze neza Hai ni sawa. ndashima nawe ni sawa Ni sawa. Muzanywa n'amaki. tuje kuramusa Akoze hunda musa twajeje. oya nituraheza Reza kuramukanya. pepe ya cameraman mugirira nkuko mbwira ati namahoro Mahoro nyakuba. umeze neza none Bobo Shim. ndagora Cyane. cha bitu byako mbona ufite abantu bawe nyene muri ko uri mu biki Ese ni muri sije hakore biki. je ntavyondi nje no bimenya gute No, abamenyesha ko murabisingiza ko bazi ibintu muzi. oya none ngaha je mbona nyene hano hakore gwiki Turi muri sije session n'ukuri. turi muri studio Yeah. aho hakore gwiki nyene ama studio ne ntabari me Indirimbo. ndirimbo Yeah. audio Ego me cyane. tikogwa nawe Ego. na wewe Hey. ndi Endo mugenzi wawe. tuzinanye bro tuzinanye bro muko biri kose so nabajije Dorine ambwira ngo nguri business bako mbona umenga nta birenze kanyo kazi kanyo kararuhisha ko mbona umenga tuntu tumeze nko Ego gute. kararuhisha kabo Ashaka kubikora ngatoya wumve. twereke nyene Jessin Urazi kuririmba na gatoya. wapi ndabimenya gute ndava ndirimba nk'uwari ibikere vyo mu mwonga Niyo uri muri dushe nturirimba. oya sindabishobora uraba akantu nyene akantu nyene Shaka yo pajya ryoherwa n'umuziki. ahubwo ndumiwe Bajyari. nyatari so Bobo rero ndakubwiye ikintu cari kinzanye je n'ukuri maze ibisi ndiyumvira none bavuga ngo umu producer gukora indirimbo nivyo Yazo karibyo. nivyo Nande babikubwiye. nama numva nyine abantu babivuga you know biba bimeze nene gute Yabimeze neza. Ashobora nazi ko mvudu soni. none bigenda gute ukora indirimbo man ivyo bintu vyanyu kwe iso bigenda gute ukora indirimbo ivemo ikintu nyene ivemo indirimbo Indirimbo ahanini ide ziva ku baririmba. Je wabivuze neza si indirimbo ndakora indirimbo. Swat ide y'indirimbo irashobora kuva iwanje canke ikava ku muririmbyi. Ariko dimwe mba ninga muri studio mba ntegereje abaririmbyi ko baza kugira ngo dukore indirimbo. Urumva amayide menshi yavye wawe. ukora indirimbo gusa canke nta muntu nk'ubu ntashaka kuza umuntu okay ashaka kuririmba adashoboye kwiyandikira Adashoboye kwiyandikira. Biraba. n'ubucu mwandikira rero sigura yuko ari bucu Je si forcément je benshi ndamwandikira. no abigusavye basi par exemple Ndashobora kubimufashamo. none bigenda gute amajambo none uyakura he je ko vyarani je mbona mba ntabishobora Uzi ndabigufashimwe nawe. ivyo bintu Mwabishaka bashaka kuririmba. ego mugabo sinzi ko vyovamo Ntuyizere jambo rimwe. sinzi ko vyovamo kwe so producer Bobo akorera muri Sky Media avuka he Nivyo birimwo. So Bobo avuka Ingozi.
bisigura ko ari mu ntara yagutse ya Butanyerera. Tu vois. Ça. Exactement. Ah. Okay. Avuka muri Ngozi. Yeah. Bobo avuka muri Ngozi, ni gute yisanze Muyinga rero? Ndi Muyinga kubera umuziki no. Kubera ibi usanze ndiko ndakora utazi ko n'ikintu nakimwe. Murakoze. Fora ni kubera ivyo ahanini. Okay, wavuye. Kandi noneho ndi umuhungu biremewe ko ntaguma muhira. Abakobwa rero rebo banyagufa kuguma mu nzu. Oya kubera mwe mumva muhira tuje kubakwa. Uramaze gukwa none we. Ndabirimwe. Canke mama wako we. Oya. Mama wako. Ndagerageza. Ubu nkubu ntiyaza kubura nk'umukobwa ariko arabakima kiganira cyo vuga ati sha uyu muhungu bamucunge. Ihangane. Ko bivugwa none ko aba producer usanga kenshi mufise tuni nyine twutwa mwibitse. Tutwa. Saga nyene Sha namakona nzabazanira producer bagenza. Baza numve. So Bobo. Sa Inspiration ya production uyikura kuki canke wayikuye kuki iva kuki vyaje gute? Bon, ni ibintu bidapfa kuza uko nyene navuga kuko ubwa mbere nje n'abandi mu miziki asanzwe kandi sindabiheba rero avec la musique iyo umuziki mubaye abagenzi urarondera ukuntu ubukuza Yego. quelque soit tuvuza instrument soit turirimba soit tugira gute urarondera ukuntu ubukuza jeyo nahisemo kukuriza mu bya production hanini voilà ibintu bene ibyo Wavuza instrument iye. instrument ahanini piano. Piano. Ouais. Ndabona mpava ntahantamvye. Niwariha nta kibazo turashobora kubigufasha. Turaza kwanduza. Turatoza birabiri yo kugira dutamba umuziki. So uravuze ko wavuza piano ntibirakuvamo byumwe n'ubura cyayivuza ko biri kose. Okay sindasaza cyane. Dutemwo no. Ndabatema. Mwaje muje. Dutemwo. Temishigaba. Nabo dutemwo kwe tuvugirize nyene. Ni ndirimbo gukunda. Exactement. Amenyesha makuru ntihora gukunda indirimbo. Nda. Ari indirimbo wakoze sha. Yitwa Ntiwotoboa. Wayivuze? Ntiwotoboa. None wayivuze? Birakubona? Yego. Ndibaza ko byokunda ngira. Abo dutema. Ntiwotoboa. Sinotoboa. Ndava natoboa. Nanje sinotoboa. Biko gato. Ntiwotoboa. Buzurayit. Shiramo ka volume none. Volume. What's ndayibagiye? Nibutsa. Cyane ko yari muri kinyi imeze nkuko. Ntiwotoboa. Sasa korongera. Ganda cyari diri ugire turara. Okay. Wait. Impossible. Batuvuge batwicirize. Bandanya none. Yandi zose. Kugira ngo mvuze gapyaro ngaha tubanza kuri aba konta. Ndaza turavugana. Maguta. Vuza turyohe.
Ah bien. Mudufashe fashe fata microphone tubandanye n'ikiganiro je numva navuga mvuge merci mvuge gute vuga merci oya kandi atarejeje nyine wavugirije babiga gushima none nturi umuntu twavugirije watuvugirije turi benshi mwari ni benshi watuvugirije turi benshi mushimire rero oya ntiharagera kandi ntaraheza nturaheza ndacyavuza yego mutuvugirize iyi ndirimbo nyene tuvuye abashaka karirimbo sino musi kweri game vayo kujya arabonetse sawa wowe basimvugirize ushaka nawe uyikunda pani nkunda iyo ukunda wewe utorera n'abakunzi Sky Media TV ya dafisima kose kose ngashaka Vugirize ye. Vugirize. Ayonzi. Ayonzi. Birashobora gushika uri mu producer akaba hari indi mutaje. Mara muri nyangani nkunda gukora indirimbo sindonka uko ukubwira. Nta mwanya nko wo kumviriza izindi ndirimbo. Ndayizi wamwe. Ndayizi wamwe yo kuri nima kompana n'abari. Kameraman ni sawa. Kameraman yarakaye. Sayangane. Niyo ndo chakora karaje mwatesi bi. Nyine nawe ihangane n'ibigende gute. Twari tugukumbura. None bavuze ngo iki? Bavuze ngo Afise impamvu yo kuririmba kompana. Bana ya no. Yarababariwe. Okay. Tangura ngo ikiyajya. Tima deja rero. Sangana sere mu muziki muri amahera. Niyo bandanye. Oya na. Sorry. Juran sonde. Papa na mama. No mahoro. Hi. Hi, ça va? Voilà, ino umuntu yagiye no muziki nkoresha bigenda. Atangura gukorora. Mugukanura amaso. Baguvura umuziki. Yangana. Papa n'umurozi ko biri kose. Vyase ko ndanitambira wallahi kubera inkorora. Washaka utanga. None muhobo. Sabwe ko bizi cyane. Uzonyigisha nanje. Murakoze. Karibu. Uzonyigisha. Karibu. Tubanda. Nko producer none. Sawa. Nko producer twemera abizi gose. Uranyemera kumbe. Amakuru mashasha aranyemera kayisa. Ni woshikirwa imbere. Umviriza. Umviriza. Umuntu mwana kagoye bro. Sa? Ngira challenge uhura nazo ngaha. Challenge. Bon. Ni ibintu bisanzwe nta kazi kabura challenge. Dayo ibintu byose birashobora kuba mu challenge bira. Donc nta birenze nta kujya ushobora no gutambuka ugasitara gatoya canke ukaruha. Ukagwa atanasitara. Canke kanagwa birasanzwe. Ndimo challenge zirabaho cyane mu ndirimbo.
si ibintu byoroshe si ibintu byoroshe ni ibintu bifata umwanya si ibintu bisaba formule ni ibintu utegerezwa kuba creative rero gucrea ikintu n'umwanya n'umundi mu kindi ku ndirimbo y'uyu indirimbo y'Imana indirimbo y'abasani indirimbo yo gutukana indirimbo yo kubwira abantu neza indirimbo yo kuvuga ubutumwa bwiza si ibintu biba byoroshe utegerezwa kuba uri large mu mutwe bisaba kuba ukomeye neza usara nka Jay nivyo ko mbega wotekereza uramusubijemo n'ibisanzwe so none ukora indirimbo ukora indirimbo gusa nta kindi kintu uhora ukora hano muri studio ni indirimbo gusa nyene indirimbo gusa yaba gospel n'ibintu bijanye n'indirimbo vyose n'ibintu bijanye n'indirimbo non ama beat tu vois ama instrumentale n'indirimbo ama voice off ibintu bene ivyo ibintu nk'ivyo ibintu vy'ama publicité navyo urabikora cyane nzoze none publier no okay navyemeye karibu nzoze publier none monsieur à part yo ngaha muri studio wewe nta kandi kazi ufise ukora tari ngaha bon umwanya munini ndamara ngaha ibindi navyo nkora mu buzima busanzwe ni private life yanje private life mushaka kubivuga no bivugira mu kiganiro zo publier ku mbuga iwawe oya nuko ndagusezera ntavyo nzo publier bwira okay nazo ndavugiye rero yanga kumana ubutunzi bwawe murakoze yewe okay bobo iyo ukoze indirimbo basi nk'akarore indirimbo uri ukoze indirimbo hari gihe ukora indirimbo ntibe hit song canke nyene ntimenyekane basi ku rugezo rushimishije ntibigusha intege birabaho kubera ko indirimbo ntabwiye ko bitwara intuzenya energy nyinshi n'umwanya na creativity rero kutamenyekana ko indirimbo biva ku bintu byinshi swat birashobora nko kuva nko umuririmbyi yahiririmbye kubera je travaille ndakora indirimbo hama nkayimuha umuririmbyi question yo kuyipublier kuyigira gute asigara kuri we kuyikorera video bisigara mu minwe yiwe kuzoyipublier rero swat iyo turi mu studio session turakunda kubivugana ko n'abaririmbyi tukavugana indirimbo zoyipublier gute damani rimwe na rimwe hari abantenguha ntibazigire ko twabivuganye n'abandi bagaragaza vraiment quand même iyo bitagize iyo yabikoze nabi canke se novuga ngo yabishizemo intege zikeyi birababaje kubera indirimbo ahanini kiba ari kuba kinini ya vraiment kitaba gikibe gufata minenegwe rero iyo gifashe minenegwe gatoya bitegerezwa kuntirimutsa ntibimbabaza ko mutere kubera je simbabara ntibimbabaza ko mutere gusa nyene iyo bitagenze uko umuntu yaba yabitegekanya bien sûr utegerezwa kumva akantu tuvuga twiteguye ko tuzobikosora la fois prochaine rakoze ibirashi bihora bishika nk'ubu sometimes nyene ugasanga okay basi nk'akarorero akazi ntikigera kakubana kenshi ugasanga wataye programme kabwira umuntu ati uzoza utore indirimbo yawe kuko kwayikwa bigashikanye ugasanga bon izo na cyane ko abaza kuririmba sibake uko bikose kandi producer n'umwe gute uhandolinga nyene abakiriya nyene bon tu vois ku guta programme y'indirimbo gihe umuntu ari kwitorera ni bishobora kuva kuri facteur nyinshi si maybe kuvuze muri order y'akazi reka tubivuge muri order y'akazi mweho bishobora kuva kuri facteur nyinshi cyane swat birashobora kuva nko kuri etat d'avancement y'indirimbo
kubera jewe uko nkora indirimbo ndayikora gushika jewe indyoheye sinzi umuntu yavuze ko la musique ari langue des émotions je ntarakora indirimbo kubyo numva indyoheye nkavuga mana we wala indirimbo iraryoshe vraiment kumva simba numva ndi fier yo kuyirekura uko plus ko jewe mba ndiko ndakora wewe nk'umuririmbyi urashobora kuza nkakora beat kanaka ahubwo we tugeza no kuri coding ukumvenga no ukayitwara nkuko kandi mugabo kumva umega nk'ibitsu kandi numva bitaruzura neza numva roke quelque chose kimanke ikansa nko kuja nk'ahantu kabanza ebana nkicara nkashira imitwe hamwe nkavuga ati kanka ngende kongeza makana kanaka rero swat si sinumva ngo kora guta programme ntabwo urashobora no kuza nka brochure nkabwira ayitware meze nko mugabo urayumviriza ubishire ko abantu ntagi umuntu numwiyiha uyumvirize wenyene kidogo ari project itegurira ari nko gutegura video mwe mwavuga ngo direct ukuntu hama mugabo nzoguha version finale inaheza kugira ngo kakantu je numva kabura mbe ndakagira iki ndagaterera ko icyo kintu buzaba candika ko nazi kwandika yako karuza gubura kagira go wo kandika ko hoga zifuza uruha amayango game over umukobwa nyako ndumukobwa kwera uramaze kubibona ko n'umukobwa kandi abantu atubabarira dutemorera kandi kazi kice tugenda tukubisubandanye ko gira imana ko wansize ndi gipande cyose ntari gipande kimanyuse narinzi uranyica narinzi uranyirenza umbesanze uri umwana mwiza ntote rimwe na rimwe yari rendi kenshi Mandredi n'ucu umwana mu kwa weekend bigeze abageze aho kujya show sindayizi unaho none ngo ni tuvugirize wewe agera nk'agatambye reka siwabonye ko aciye indoga naciye ngwara naciye wallahi naciye nkorora raba ugiye mvugirize basi ndatamba nuko twimane he ubu ndatamba unaho shaka gahaye ushaka ikona mvugirize iki muziki bitwa ngiki mvugirize wowe nawe ushaka cyangwa ushaka indirimbo nyinshi wewe mvugirize nawe ushaka nigira dawe ndakubise wikorere ntume n'umutwe ntuntere box yo mu byinyo singwana ndabeshe cyane okay bebash ego mukiru azo narinzi ubu naho gabashe ubu ndakubwiriza ikintu cameraman ntava atamba cameraman terera indirimbo mugabo okay ndarindiriye ko ndimvira indirimbo nanje basi nanje ndaririmba ndakufasha sasa ijanze sindagiteke ana yani urayizi ere yeah yitwa gute kutombe okay so let's get it wewe jiskana maute bebe ni uzauranga wa amajoro nawe namusimbuza oya oh my darling ibinkorera byose ndabibona amashare sinzemera gusigera ubabara oh my darling ibinkorera byose ndabibona amashare
la kuduma. Tombe pour toi. Hey. Tombe, sinavuga nasi kuko nawe urabizi. Baby, je suis tombé pour toi. Tombe. Ouais. Yeah. Wow. murakoze kugenda rero bayi mugire umunsi mwiza Niko twirukana n'amahoro. ndiko ndakora Kurakora. Habwo nanjye zoza gukora. très bien karibu turabategereje Kameramani wacu bagiye twigire no mu ngara twirukanye. Twirukanye kweri ngo tuko turamugora. Bobo reka tugende. murakoze cyane kutugende Basi Meris, ndakugurira ijojo vraiment munsi. Ijojo. arahi Takuyigisha. reka sheri wanje ntapfuye nzo nzongurira ijojo Haje ugira sheri wewe. nambuze ngwiki Haje ugira sheri. bari bagiye abakunzi ba Sky Media TV Oya. murakoze Nubigarukanye reka tubwiza yukuri. ikiganiro nticyahetse Oya. Siho bizanye. Haje ugira sheri. kameramani rero yigize umucamanza Byahatari uramubona. Ngira wane. Serja nimo sa Ugira sheri. byahatari Uramubwira? bikomakomeye cyane Ai wewe. ushaka kudepose Ciao uri singo kwe. Wipashije muri uri singo. siko singo Arabahenze. jesi ndi singo Arabahenze. Yes, we popo. ese ndi singo Akundana nande? asheri wa Na mama. Sheri wawende. mu muroge Karabaje sindimwo je ndi marié. uri umwana mwiza Ehera. Je ndi marié murabibona? oh félicitations Bambwiye ngo yesi marié no. félicitations gate Basho no musiko ndatwenze. ntore Basi twigire. Basi tukubise ngani twigire. mwigire ntore na mikro yanyu Tugende twari intwari. oya Nani ferekeza abashize. sinzi je nabazanye ntangana twadufanye rendez-vous none gahaye kandi muze musubire kuntera surprise vraiment ndabasabye raba nk'umutumaze iminota nka 40 twari muri studio session Ihangane no. kugira dusubire muri mundu twari turimo za kudusaba amasaha nka 2 ngira Mwari muri muduno. Umukozi w'Imana. Mwari mu myuka. Mwari mu myuka. muri Yesu Muhe microphone adufashe. Mwari mu myuka. Ya. Problème. okay Atwigire twigorana musubire mu myuka baje yawe. murakoze Se muri mwe. ndabizeye kutereza nazikunze twotingabira Kandi wewe habambwira ko n'umupira wanje wakunda. Oya ngo uherekeze. Niho mukwira? Abyumvise ndayamaye kutere ntiyo gukwira. Usura utwo rumwe. Ryo bubere ryawe naryo kwikawe. So guys, dukuri ko bigenze narinzi ngo bobo ngo numwana mubi gwaraza kuntera amakofe n'ingumi n'imigere mugabo. Nakana keza gusa kirabura. Gusa kirabura. azobibona ngarutse narindi Urana burya bwirabure bwi aboneka twenze ndazi murabibona. guys wala na akababwiye Uwo mutahe nawe noronka nareke kumbeshe. Bobo aboneka twenze gusa twabibonye. Bavuza neza vraiment. merci Baya n'ukuri. oye si reka si wenyine ubi Reka ntaca abantu bazobitubwira muri commentaire. Abanya Bazotubwira. mutazipibli bibiri Just no kwiteza kwe. sawa Turaza kuvugana da chief editor hariya. Muri urugendo rwiza turabasezeye Guys, uno muhungu n'umwana mubi kubera yuko ndabihinduye nakana kawe kako karatwirukana urabibonye.
urashobora kwirukana igihugu c'abantu wewe Gewe. inzego urashobora kwirukana inzego bro uramusanga mvuye nk'umwana ugitswe n'igihugu yomve utelefone muri komine tubabaze utelefone muri komine tubabaze rindi bayi hoshi nimugende none ntamaze ikiganiro guys ikiganiro turakimaze murakoze naco turamara turakimaze murakoze guys umva ndababwire uno baba banza urindire basigato banza ureke nsezera abantu none sindanabasezera wallahi 2 secondes basezere none we ntubasezera ntibaramukira bayi murakoze agusezera uvamwe nabi ntuzi uheza nabi pardon guys rero natugejeje mwaramigije kuvuga natugejeje wallahi ikiganiro cuno musi bobo cene rwose yo kuntu wenza nkuko kubera nk'unciye ngo ari nkorora aho bibona turabarire cyane abaganga ariko baronka akazi nabo bonerega wabikoze kugira abaganga baronka akazi guys akantu ndamusabye vraiment akantu avuze kaci sinakumvika wampaye ikije akoze muri kugira studio akambugire ndagashaka cyane wampaye iki kugira ndakavuge wampaye akuvugishije oya no kwimana bavugishije abantu bawe okay ndasabye ikintu sawa koze muri studio mugero akantu ka uzompa ngahe none je sindagufactira kugira nakuvugirije si bizohurire mu oya wavugirije abantu baboje ntwamvugirije ntuzuze urambeshe wavugirije abantu oya sawa ndagusabye uzoze kumvugirije uzoze kumvugiraho kandi banze ugenda uvuga nako ntaburi hariya comptable abanze uregira ari guys reka tugeze nga biraza nabi giye mu fakwe reka tugeze nga tumureka kore twizere ko mwaryohe twizere ko byari biryoshye twizere ko byari bimeze neza baba tugushimire ndabashimiye cyane nashimye cyane ngere wabigize umwana mwiza kuri kamera ashimye umwana mwiza guys tuzosubira umusi mwiza nijoro ryiza murakoze subira rero mu kazi kawe canke urege ma mikrofone yanje none none nditwa guys ciao